Nimuze tumene amabanga ya Satani, twumve n'imigambi mibi afitiye umwana w'umuntu. AI ni ikoranabuhanga rigezweho. Ivyo turabivuga ko irondoka rijanye n'amagara meza canke se kuboneza uruvyaro, planning familiale mu gifaransa. Ubwicanyi bukorerwa umwana w'umuntu, konona umubiri w'umwana w'umuntu. Kandi iyi mibiri yacu ni urusengero rw'Imana nzima. Icitonderwa, notez bien, rw'Imana nzima, kuko hari n'izindi mana atari nzima. Abakorinto ba mbere igice 3 ku murongo wa 16 ugeze ku murongo wa 17. Muri iki kiganiro ugomba wumve ivyo utari bwumve. Rero fata akanya gatoya wumvirize iki kiganiro cose, ukirangize gihere cose. Hanyuma kuri wewe utari bwakore sabone, ndakurarikira gufyonda sabone kuri no rubuga rwa Sabanegwa TV. Wiyaboneshe kugira ngo ikiganiro cose tuzoza turabashikiriza kigushikire mu ba mbere. Fyonda aho hantu handitse sabone canke subscribe mu bavuga icongereza, hafyonde ko rimwe ucubona ahantu haje akazogera, ako gazogera canke agakengeri nako gafyonde ko rimwe, ucubona ahantu handitse ko ngo toute notification. Uzoba uvivuriwe ko ibiganiro vyose bizoza bica kuri no rubuga rwa Sabanegwa TV, uzoza ubibonera kuri internet yawe, kuri mu mashini yawe canke se kuri telefone yawe canke se kuri televiziyo yawe aho urabira uru rubuga. Niwaheza ucufyonda jeme, urwo rukumu ruraba hejuru ruri munsi ya video, nago nyene urufyondeko, ugire partage canke share, ndetse ukore na commentaire, wandike muri commentaire ico ubivuzeko. Ivyo rero nibimenyetso simusiga vyereka YouTube ko muriko murakurikirana icigwa. Hanyuma YouTube igaca ikwirakwiza ubu butumwa ku bantu benshi bashoboka, kugira ngo baburabe canke se babwumvirize. Igihe Imana yari mu muntu, Shetani ntiyabinezererewe namba. Ntiyanezerejwe nuko Imana irema umuntu. Kandi mwibuke yuko Satani yari mwijuru ari umumarayika mukuru. Ndasubiyemwo, Satani yari umumarayika mukuru. Muca muvyumva kuko mwijuru hari imice myinshi y'abamarayika. Hari abaserafi, hari abakerubi, hari ibinyabugingo, hari abakuru 24. Nuko Shetani niwe yari umumarayika mukuru mu bamarayika bose bari mwijuru. Yararongoye n'umuce w'ivy'ukuririmba. Niwe yararongoye abantu bama imbere y'Imana bunamira Imana, baririmba bashima Imana. Izina ryiwe yitwa Rusiferi. Rusiferi niryo ryari izina rya Shetani, kandi mwibuke kako kazina kari akazina keza cane. Iyo ataza kumenja n'ubu ntuburengana inzu zibiri canke impangu zibiri utumvise umwana yitwa Rusiferi, kuko kari akazina keza cane. Nkuko mwumva ngo Eliya, Erike, Berenari, Jado, Emanueli n'ayandi menshi mazina mwama mwumva. Yesu ati
Imana yabwiye Yesu iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Iryo ni ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 6 ku murongo wa 16 tuhasome. Ni igice ca mbere ku murongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega hasi byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, muganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira ati ndabahaye ivyatsi byose vya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cose cama ivyamwa birimwo imbuto zavyo bibabera ivyo kurya vyanyu. Kandi ibikoko byose vyo ku isi n'ibiguruka mu kirere byose n'ivyikwega hasi byose birimwo ubugingo bihaye ivyatsi bitotahaye byose kugira ngo bibe ivyo kurya vyavyo, ivyo kurya vyavyo biba kuno. Nuko Imana yihweza ivyo yaremye byose, kandi vyari vyiza cane. Buragoroba buraca, ubona umunsi ugira 6. Bene data, ngira ngo mwumvise ingene Shetani yababaye, kuko Imana yarihaye umuntu ubushobozi n'ubwiza gusumba abamarayika. Kandi ni koko umuntu harya ntaho ahwaniye n'umumarayika kugeza na bugingo n'ubu. Umuntu yagiriwe ubuntu akabamwo imbuto y'Imana, arasumba umumarayika kure niyo, kuko umumarayika n'umuntu biratandukanye. Umuntu abamarayika n'abakozi bacu, n'abakozi b'abantu badukorera. Uhereye na kera abamarayika nibo Imana katuma umumarayika ati genda hariya kwa Mariya, genda ubwire Mariya ibi n'ibi n'ibi. Nuko genda hariya kwa Manowa umubwire ibi n'ibi n'ibi. Nuko abamarayika bari abakozi Imana ziratuma ku muntu, kandi ikababwira ati genda mu muzigame hariya imbere birakomeye, genda mu mubungabunge, genda mu mucungere umutekano. Murumva bene data, abamarayika n'abantu bo kuducungera no kutuzigama, n'abasekirite bacu Imana yaduhaye. None ndababaze, umusekirite n'umubosi acungwa mukuru ninde? Abamarayika turabasumba kure niyo. Hamwe twoguma imbere y'Imana tukaguma mu buntu bw'Imana. Imana idufashe cyane. Mbere Bibiliya yavuga ngo tugeze mu ijuru abamarayika bazodukubitira amasaruti, baduramukanye igishika, ntibazokubahuka no kutwegera, kuko tuzaba dufise igiciro kinini cyane, twogejwe amaraso ya Yesu. Aha rero Imana imaze kuvugana n'umwana wayo Yesu iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, agira ishusho y'Imana. Abamarayika byarabanezereye, ariko harabamwo bake bitabanezereye, aribo aba bari mu ruhande rwa Shetani. Shetani ngo ntibyamunezereye namba. Niko rero kubwira Imana ati none gamana, uwo muntu ntiwomureka, uwo muntu ntiworeka kumurema. Mbega ivyo yokoze twe ntitwozobikora. Murumva ngaho rero havuye ishari. Shetani ahera karavuga ati Mana, uwo muntu mureke,
ibyo yokoze natwe twozobikora. Imana rero kubera ko idaharira kandi idaharirizwa, Imana irinumira. Shetani rero acarajingitwa, aheraho atangura kugumuka, atangura kugwanya Imana, atangura kugira umuce w'abantu bari iruhande rwiwe, bamwegamiye, bamushigikiye. Bibiliya atubwira ngo ica gatatu c'abamarayika bari ku ruhande rwa Shetani. Byumvikana nk'akarorero ari nk'abasoda 100, ni ukuvuga ari nk'abamarayika 100, ni ukuvuga abamarayika 30 bari ku ruhande rwa Shetani. Abamarayika nabo 70 bari ku ruhande rw'Imana. Imana idufashe cyane. Shetani rero amaze kumva umuntu agomba aze ku isi amererwe neza gusumba abamarayika, Shetani arajingitwa, kuko mu bisanzwe wewe muntu uri kurankurikirana, ubimenyere urasumba umumarayika, kuko abamarayika n'abakozi b'umuntu. Shetani rero aravuga ati none gamana uwo muntu ntiwomureka, ibyo yokora byose tukazobikora twebwe abamarayika. Imana yaciye yinumira, kuko ntiharira icyo yavuze iba yakivuze. Shetani rero acakomeza umugambi mubi n'aba bantu b'abamarayika bari ku ruhande rwiwe, nuko intambara yaduka mu ijuru ngo bagwanye Imana, ariko ntivyari gukunda, ntibari kuyishobora. Shetani rero n'abamarayika biwe bose bakororerwa kw'isi. Nuko jambo ry'Imana rivuga ngo isi ibonye ibara, kuko wa mugwanizi ayikororewemwo. Imana nidufashe cyane. Ico gihe rero umuntu yaza yamaze kuremwa, yaza yamaze gushika ku isi, nuko Shetani amaze kumanuka aravuga ati nanje nta kundi, ngira ngo hano urugamba ngwanye uyu muntu nyene, uyu muntu ntazaronka amahoro, uyu muntu ntaze yigera abona ibyiza biri mu ijuru, kuko Shetani yarazi yavuye ingene ari heza. Shetani n'abamarayika biwe bari bazi iyo bavuye ingene ari heza, bari bazi ijuru ingene ari ryiza. Nico gituma bakomeje kugwanya umuntu, baravuga ati reka tumugwanye, turazi ivy'Imana yanka, turazi Imana ko yanka icaha, turazi Imana ko yanka ubugarariji. Reka tugwanye uyu muntu, tuze turamukoresha amakosa, hanyuma Imana nawe imuzinukwe. Ngira ngo murabizi kandi mwaravyumvise ivyaciye biba. Shetani acacumuza Eva, nuko Eva yamura ku camwa Imana yari yarababujije, kuko Imana yari yarababwiye ati ndabahaye ibintu byose biri mw'iri tongo, ivyamwa, nuko mubirya ivyamwa byose mumwemerewe kubiryako, kiretse kiriya giti kiri hagati mw'itongo kimenyekanisha iciza n'ikibi. Tina kiriya giti kiri hagati mw'itongo arico giti c'ubugingo, naco nyene ntimwemerewe kuhiryako. Shetani rero yarazi ivy'Imana yarababujije, niko kuca yihindura inzoka, araza yegera Eva aramuhendahenda, aramubwira terega ibyo nimwabiryako nta ngorane, muzoca mugira ubwenge bwinshi. Nuko amaze kumuhenda, Eva yamura kw'ico camwa arakiryako, ashirako n'umugabo wiwe bari babana, nawe araryako. Kuva ubwo icaha kiba kirinjiye mw'isi.
nuko rero icaha caje mw'isi bene data. Imana idufashe cane. Guhera ico gihe ngira ngo mwumvise ingene Imana yari yabwiye ibitungano byose bigenda bikwega inda hasi n'ibigendagenda ku isi. Ivy'Imana yaremye yari yabibwiye ati mwebwe ndabahaye ivyatsi bitotahaye nivyo bizobabera ivyo kurya. Umuntu nawe imubwire ati we nguhaye kuganza ibikoko byose n'amafi yose yo mu kiyaga, ivyo byose uzobikoza ukugomba bikubera ivyo kurya, hamwe n'ivyamwa byose vyama imbuto bizokubera ivyo kurya. Ibikoko navyo ibiha kuzoza birya ivyatsi bitotahaye. Bene data nshuti z'umusaraba, bantu banje, ngira ngo murabona ingene vyagiye guhinduka. Bazana iterambere ry'uko inka irya ivyo kurya nk'ivyo umuntu arya, ingurube ikarya ivyo kurya nk'ivyo umuntu arya, impene ikarya ivyo kurya nk'ivyo umuntu arya. Mbega none hakozwe iki? Imana yari yemereye inka ko arizo zizorya ivyatsi bitotahaye, hanyuma umuntu nawe arye yanka yarya vya vyatsi bitotahaye izomugirira akamaro mu mubiri. Ariko uyu munsi ngira ngo murabibona, inyama wogira ngo si inyama, eka n'amata wokwibaza ngo si amata, kubera ko inka isigaye irya ivyo kurya nk'ivy'umuntu, ingurube isigaye irya ivyo kurya nk'ivy'umuntu. Vya vyatsi bitotahaye ntikibironka. Imana idufashe cane. Ibintu rero vyagiye birahinduka uko umugambi w'Imana Shetani akawugwanya. Imana ibwiye abantu ati nimukore uku, Shetani akavuga ati oya nyabuna nimukore uku. Shetani akaguma aza anyuranya. Imana idufashe cane. Harageze igihe n'abantu baragera igihe biyubakira umunara. Shetani arababwira ati ubu rero nimwubaka umunara witwa Babeli, Imana muyisange hejuru. Kandi barabikoze koko, barubaka umunara witwa Babeli. Nuko ngo Imana ibonye ko bohava uwo mugambi bawushikako, ngo icaya ibayoberanya indimi, hanyuma umwe wese ntiyabacumva ico bamutumye. Bavuze ati dugana amatafari, baca badugana isima. Bavuze dugana isima, bakadugana ibipaho. Bavuze dugana musenyi, bakaca badugana imbaho. Ivyo rero bituma uwo munara vyanka ko wubakwa, kuko Imana yabayoberanirije indimi, ntibaba bacumvikana. Imana idufashe cane. Uwo munara w'Ibabeli wasobanurwa ko bagomba kuduga ngo bashikaho Imana iba, mbere ngo baharengane bironkera izina rya rurangiranwa. Niko muri Bibiliya handitse ngo twiyubakire umunara ngo uduge ushike kw'ijuru, ngo twironkere izina rya rurangiranwa. Imana idufashe cane. Kuba ariko baradukurikirana, ngira ngo murazi izina rya rurangiranwa iryo ari ryo, ni izina ry'Imana. Umuntu azoza kubwira ko agomba kwitwa izina rya rurangiranwa, azoba agombye kukubwira ko agombye nawe kwiyita Imana. Imana idufashe cane. Aba bantu b'Ibabeli rero bamaze kuyoberana indimi, Imana ivyo bari bakoze irabifyondagura, ntivyaba bikibandanya kuko badashobora kumvikana mu mvugo. Imana idufashe cane. Shetani ntiyagarukije ngaho, yarashishikaye. Murazi ko Imana yari yabwiye Adamu na Eva ati nimurondoke mugwire mwuzure isi, muyigabe muyiganze, muyirime, munezerwe, mumererwe neza. Shetani ati wanguha. Shetani atangura kubabwira ati nyabuna nimurabe mugabanye imvyaro, nimurabe mureke kuvyara. Muri iki gihe cacu mu gihugu c'Ubuyapani, abantu baho ubu basigara batama n'abatamakazi.
kugeza naho mu Buyapani ugiyeyo uri umuntu akiri muto uba uri umuntu akomeye cyane muri ico gihugu, kuko rwaruka ntirubayo. Rwaruka rwaho rwaragabanutse cyane ku bice vyinshi, kuko bemerewe kuvyara umwana umwe gusa, na hene hariho n'abatavyara n'umwe. Mu gihugu ca Korea y'Epfo naho nyene nuko nyene babashize kuri porogaramu yo kuvyara umwana umwe, canke se ababishoboye bakareka, ngo niho ngo bazoca babaho neza. Ariko nagomba mvuge ko Imana siko yari yavuze. Imana yari yavuze ngo muvyare murondoke, mwuzure isi, muyirime, mubiganze, muganze ibigendagenda ku isi, n'ivyo mu kiyaga vyose mubiganze. Imana idufashe cyane bene data. Erega Imana si kijuju ku buryo vyoyinanira kutugabanya twabaye benshi ku isi. Erega Imana si kijuju ku buryo yonanirwa no kugabanya abantu. Twebwe tubona ngo umuntu aravutse, mugo ntitwiyumvira uyundi apfuye. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Mu gihugu c'Ubutaliyano naho nyene nuko urwaruka ruriko ruragabanuka gose ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Umugambi wo kuvyara bake canke se kureka. Mu Bushinwa naho nuko nyene harageze igihe harahera imyaka myinshi bari kuri porogaramu yo kuvyara umwana umwe. Ivyo vyatumye urwaruka rugabanuka cane mu Bushinwa, ku buryo uriko uragendagenda bigorana cane. Vyagorana cane mu myaka iheze kubona umwana canke se abantu bakiri bato. Imana idufashe cane. Mu Bujeremani naho nuko bariko bararondera ukuntu boza barakira abimukira benshi, kuko atabantu baho bakiri bato bafise. Igihugu carabaye umusaka, amatongo abamatongo, kubera ko cuzuyemwo abatama n'abatamakazi gusa, kitakironka abakirimirira, amatongo atakironka abayarima, ibikorwa vy'inguvu ntibikironka ababikora, kuko urwaruka rwobikoze bararuhoneje. Imana idufashe cane. Mu gihugu c'Ubujeremani rero bariko barakira abimukira benshi cane ku bwinshi, kandi ugiye bakwakiriza yompi kubera iyo mvo. No mu gihugu c'Iburayi kitwa Supene naho nyene bariko barakira abimukira kubera ko urwaruka rwagabanutse cane. Ivyo byose rero nta kindi cabiteye atari kuvuga ngo kuvyara oya. Kuvyara biraruhisha. Kuvyara bituma umuntu aca asaza. Kuvyara bituma abantu babura ivyo barya. Amatongo yaraze. Tuvyare bake dushoboye kurera. Irondoka rijanye n'amagara meza. Umukenyezi avyara cane aca asaza cane. Iyo ni imvugo rero wumva no mu bihugu vyacu bidukikije, ndetse no mu gihugu cacu abantu usanga bakunze kuvuga. Yamara nagomba ndababwire bene data, ntimwibagire ko shetani nawe ari ku kivi kugira ngo umugambi w'Imana awugwanye. Imana yavuze ati nimurondoke. Shetani ati oyaye, amatongo yaraze. Oyaye, umuntu aca asaza n'ingoga. Oyaye, nta matongo. Oyaye, ubuzima burazimvye. Oyaye, amashuri aragoye kuriha, minerevare ziragoye. Oyaye, vyara umwe canke babiri gusa. Yamara nagomba ndababwire bene data, abantu b'Imana, Imana ifise ubwenge bwinshi cane. Imana yacu ifise ubwenge, si kijuju. Urashobora kumva mu gihugu cacu hari impore, hari amahoro, mugabo ugasanga muri Irani hari intambara, ugasanga muri Ukraine hari intambara. Mbega muri Ukraine abo bariko barapfa, bariko barasubirizwa n'abande. Imana idufashe cane.
Imana yategetse ko ku isi yose abantu bavyara bakarondoka, kuko irafise nayo umugambi w'ingene izoza irabagabanya buke buke, kandi usange ibintu byose bimeze neza. Imana idufashe cane. Rero Shetani amaze gukororerwa mw'isi, nta wundi mugambi wiwe yakoze atari kugwanya Imana, agwanya n'imigambi yayo. Bene data, bantu banje, mwibuke neza ko rirya yubakwa rya Babeli ryasigura ngo kwishira hejuru, kwiduza ngo urengera Imana. Ivyo rero vyazanye gutandukana. Ariko mu gitabo c'ivyo vy'Ibabeli turabisoma mu gitabo c'Itanguriro igice ca 11 ku murongo wa mbere ukageza ku murongo w'9. Ariko nagomba mvuge mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice 2 ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 12, tuhasanga amajambo atubwira ingene mpwemu yera yaje kubizera bose i Yerusalemu, aho abigishwa bari bakoraniye mu nzu yo hejuru. Humvikana igihinda, mpwemu yera aramanuka aza kuri umwe ngo bavugishwa n'Imana, bavuga indimi nshasha uko mpwemu abahaye kuzivuga. Ico rero ni ikimenyetso gikomeye cane gisigura ko iyo umuntu yicishije bugufi, Imana irimanukira ikaviyira ikazana imigisha igahezagira. Ariko iyo ugomvye ngo wewe ugumuke umere amahembe, uyisange iyiri, uyisumbe, uyereke kumengo ntishoboye, ica ikuyoberanya indimi, ica iguha gutandukana, ugasanzara. Imana idufashe cyane. Ariko iyo wicishije bugufi, ivyo bituma habaho ubumwe, hanyuma Imana igahezagira. Kandi indimi zabaye i Yerusalemu ni ikimenyetso kidasanzwe c'ingene abigishwa baciye basanzara baja mw'isi yose baza kuvuga ubutumwa, kuko indimi bari bahawe zari zo gukoresha mw'ivyo bihugu nyene. Ariko mu gihe c'Ibabeli, kuko bidugije nuko bakaduza ibitugu ngo barengere Imana yabayoberanije indimi, ntibaba bagishobora kubaka ivyo barimwo, ahubwo ntibumvikana, indimi zabo ntizigeze zumvikana. Ariko i Yerusalemu indimi zarumvikanye, uvugishijwe mugenzi we akamwumva, uvugishijwe abo mu bihugu byari vyaje Yerusalemu bakavyumva, bituma ubutumwa buca busanzara bushika kure, burasabagira bushika kw'isi yose. Ariko i Babeli bari bagombye ngo kubaka ikintu kimwe, babe hamwe, bagume hamwe, kandi bari bafise umugambi wo kudatandukana ngo baje hirya no hino, kuko wari umugambi wa Shetani. Ubutumwa ntibwigere bupfa aho buri ngo bwunguruze, ubutumwa bugume mw'icyo kizu nyene citwa Babeli, bugume hamwe, ntibaze bigere baja kuvuga ubutumwa. Imana rero yarabivuguruje, hajya mpwemu yera yamanuka ku munsi mukuru wa Pentekote, nuko Imana ibaha za ndimi kuzivuga, kandi zirumvikana, abantu barumva ibiriko biravugwa, ubutumwa buca burakwiragira. Kubera iki? Kubera ko basenze bicishije bugufi. Bantu b'Imana, mukunde kwicisha bugufi. Iyo wicishije bugufi ugasaba imbabazi, ntugumuke ngo ugumuke imbere y'Imana cyangwa se imbere y'abantu, ivyo bizoguha kuramba, bizoguha kurama mu gikorwa, bizoguha no kumva izamba y'Imana, kuko abicishije bugufi ngo bazorya bahage, kandi abantu bicishije bugufi Bibiliya itubwira ngo nibo bazobona Imana. Imana idufashe cyane. Nuko rero bantu banje munkurikirana, bantu banje, ikiriho kiraye
ikintu kiriko kirica iyi si ya none, ikintu kibi kiriko kirica iyi si ya none ni ibi bintu nyene twita ngo ni iterambere. Iterambere urikoresheje nabi rirakwica rikakonona, ariko urikoresheje neza ukamenya ko utari umuntu asanzwe, uri kiremwa c'Imana, ukamenya ko ubumbwe mu ishusho y'Imana, ukamenya ko uri mu rugendo ruja mw'ijuru, ukamenya ko hano mw'isi atari wacu, iryo terambere urashobora kurikoresha kandi ukubaha Imana. Ariko ikiriko kirica iyi si ya none nuko iri terambere abantu bariko bararikoresha mu buryo bubi. Imana idufashe cane. Bene data, nshuti zanje, bene data munkurikirana kuri runo rubuga rwa Sabanegwa TV. Ubu tuvugana kugira ngo aya majwi agushikire, kugira ngo ibi ubu uriko uravyumva, nakoresheje iterambere rigezweho, nakoresheje telefone igezweho, nakoresheje internet, nakoresheje ubuhinga n'iterambere rigezweho arivyo bita AI. Ntushobora gukora video utifashishije ubwenge bw'ubukorano canke se artificial intelligence ariyo bita AI. Ntushobora gukora video utifashishije ChatGPT, ntivyokunda. Ibi rero ni iterambere, ariko uryifashemwo neza urashobora kubaho kandi ukazoja mw'ijuru. Mugabo ikibabaje, benshi bariko barabikoresha nabi. Iyi AI mwumva canke ubu iri terambere mwumva bariko bararikoresha nabi, ku buryo ririko riramanukana muri gehinomu, muri rwagobo. Imana idufashe cane. Ikibazo rero, abantu bariko barakora ibirengeye ubwenge bwabo ngo nibigezweho. Imana idufashe cane. Umuntu wese muhuye wumva akubwiye ngo ibi nivyo bigezweho. Usanze yaratoboye amatwi ngo ibi nivyo bigezweho. Usanze yarahinduye imiterere y'umubiri wiwe ngo ibi nivyo bigezweho. Ubwiza buriko burabica ngo ibi nivyo bigezweho. Bene data, nshuti zanje, bantu b'Imana mudukurikirane kuno rubuga rwa Sabanegwa TV, mwirinde kandi mwiyubare. Ivyo nyene bigezweho murarabe neza shetani katamemereyemwo akandi kunyu, kuko kwiyitaho ku mubiri wawe ukiyitaho ku bwiza si bibi namba, ariko ikibi ni ukurengera ivy'Imana yagushizeko. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana yaremye umuntu mw'ishusho yayo, ngo mw'ishusho y'Imana niho yamuremye. Murabe neza ry'amajambo Imana yarayashimangiye, bene data, ngo Imana yaremye umuntu mw'ishusho yayo, ngo mw'ishusho y'Imana niho yamuremye. Umuntu asa n'Imana. Ariko iki gihe ubwenge bwaragwiriye cane. Korale Hoziyana yarabiririmbye ngo ubwenge bwaragwiriye cane mw'isi. Imana idufashe cane. Abantu bariko barakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Usanga umuntu ariko aravuga ngo izuru ryiwe ntiribereye, akarihinduza. Ivyo biraba gose kw'isi, mu bihugu biteye imbere, ndetse no mu bihugu vyacu vyitwa ko vyari bikiri mu nzira y'amajambere, naho nyene birakogwa. Umuntu akihindura imiterere yuko ameze, akibagisha izuru, akibagisha amabere, akibagisha ibihimba vyose, ndetse na taye akayihindura. Ivyo byose biriko birakogwa nande? Biriko birakogwa na wa mugwanizi shetani.
Shetani agatera abantu kutabumbwa uko Imana yabaremye. Imana idufashe cyane. Jewe ico nshigikira nuko wogira siporo ukanonora imitsi, maraso agatembera neza mu mubiri, nuko niyo tayi ikaba nziza ukoze siporo. Mugabo guhindura uko Imana yakuremye, bene data, haba hagiyemwo izindi mbaraga z'umugwanizi. Imana idufashe cyane. Ubu uriko uragwanya Imana, wa mugwanizi yakorogwa agakororanwa n'icya gatatu c'abamarayika aba yaguteye. Imana idufashe cyane. Ivyo rero bivuze abantu bavuga ati wanguha, byo nivyo bigezweho, ndiko ndigira neza, ndiko ndakora umubiri wanje neza, ndiko ngo mbega ngo kutova muhira utoze, ngo ko wisiga amavuta weho, ngo none ni kubera iki umubiri cyo no ugira neza. Imana idufashe cyane bene data, abantu b'Imana, iri terambere ntiribateshe ijuru. Ubu rero hari ibyo bita cosmetic surgery, cosmetic surgery ni ukuvuga kubagwa, umuntu akibagisha agasubiramwo ko Imana yamuremye, nuko akihindura ibice by'umubiri uko agomba, ibihimba byose ko vyomera akaba ariko abigenza. Ni ukuvuga bisobanurwa ngo Mana wandemye nabi, reka nireme neza. Ivyo byose nta kindi kibikora ni ya AI, ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence. Ubwenge bw'ubukorano nuko buriko burahuma amaso abantu n'abakristo bari mu rugendo, bariko barahuma amaso, ntibitegereze iyo bariko baraja, ariko bakaraba iterambere gusa. Imana idufashe cyane. Birasiguritse cyane. Izi telefone mubona dufise ziriko zirakora ibikora inka, suko zamyeho, zije vuba gose, nta myaka myinshi irahera. Imana idufashe cyane bene data, abantu b'Imana. Televiziyo zaraje, telefone zaraje, internet yaraje, iterambere riragwira, reka ntiworaba. Ariko twiyubare bantu b'Imana, iyo witegereje telefone ikora ivyiza, ikora ibikora inka, ariko ni bibi uyikoresheje nabi yoba igukoresha. Telefone ubu bwenge bw'ubukorano nta kintu badakora, Bibiliya ubigendera mu telefone. Telefone ushobora kwitwara uri ku rusengero, ugasomamwo Bibiliya, ibintu vyose, kandi imbere biroroshe. Niyo buri muhira, telefone iragufasha kuronka ijambo ry'Imana wipfuza. Kera ubuhinga butaraza, warashobora kurondera umurongo w'ijambo ry'Imana ukamara umunsi wose usanzurura Bibiliya urondera ntuwubone. Mugabo uyu munsi, mukanya nk'ako guhumvya, mukanya nk'ako gukubita urugohe, uba wamaze kubona imirongo yose wipfuza muri Bibiliya. Yamara nagomba ndababwire bene data, Shetani yaramemereye mwagafu. Iyo Bibiliya mu telefone uzoyirabe neza, iriko iradutwara ubushobozi. Kera ukitwaza Bibiliya y'ibitabo, byaragaragara ko uri umuntu w'Imana naho uciye hose, kandi irya Bibiliya y'igitabo ntiyari Bibiliya isanzwe, yarimwo ubushobozi budasanzwe. Nticyari igitabo nk'ibindi, yarimwo ubushobozi budasanzwe. Jewe ndibuka neza mu 2001 umwigeme yaravuye gusenga ku kagoroba, ahura n'ikirara k'igisizi imwe. Umuntu w'umugabo yataye indero, yagomvye ngo amufate ku nguvu, kuko bari bahuriye ahantu mu gikumba, mu kabarabara gaca mu gikumba. Hanyuma agomvye kumufata, hagarika imodoka ko yari umuntu akomeye, agenda kumusumira ngo amufate, nawe arazunguruka ati ndekura, amukubita ya Bibiliya.
ya Bibiliya yimukubise gutya ati ndekura, yaciye agwa hasi aruma, aterera amaguru n'amaboko araraba. Uwo mwigeme atumbereza amaboko mw'ijuru ati Mana ndakwinginze uyu muntu mukize, ibi bibaye bizomwigisha mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Amusengeye ubwo nyine acarakanura, atangura gupfukamanga amusaba imbabazi ati mbabarira sinzosubira, mbabarira. Guhera ubwo ntiyasubiriye kongera kumwiruka ko ngo amugirire nabi, kuko muri ako kanya gatoya cane yarabonye ubushobozi bumurimwo, ndetse arabona ko atari umuntu asanzwe yarafashe. Bibiliya rero ni igikoresho cari gifitiye akamaro abakristo benshi. Warashobora no kuyiseguza ukayishira haruguru y'umutwe wawe uryamye, bugaca mu gatondo umutwe wariko urakubabaza wakize. Bibiliya cyari igitabo kirimwo ububasha n'ubushobozi washobora kurambika no ku mwana arwaye umururumbo ubwo nyine akacakira, kuko nticyari igitabo gisanzwe nk'ibindi bitabo tubona muri bibiliyoteke. Cyari igitabo cy'ubushobozi, cyari igitabo cy'ububasha, kandi na bugingo n'ubu kiracyari uko nyene ku bavyizera. Shetani rero acamemeramwo agafu ngo yaye ngo kwitwaza ibitabo, ngo ugenda ufise ibitabo ngo nibisanzwe, ngo indome zo muri Bibiliya ntizibona neza, ngo raba ngo ayo maso yawe ngo acagwara, ngo tuze turasoma ngo muri Bibiliya yo mu telefone, ngo kuko ngo niho wagura neza indome ngo ugasoma uko ugomba. Imana idufashe cyane. Iyo telefone woyiseguza ukarara ukize, iyo telefone woyirambika ku mwana agacakira ihibambewe. Ubushobozi buri muri iyo Bibiliya y'igitabo sico kimwe n'iyo telefone, kuko iyo telefone irimwo vyinshi cane. Imana idutabare bantu b'Imana. Ubu buhinga bwa none ngo ni live, ngo life nabwo nyene bugezweho, ku buryo abantu benshi batacirirwa baraja no mu rusengero, baca bifatira telefone bagakurikirana ibiriko birabera mu rusengero biryamiye muhiri wabo. Ivyo byose Shetani akamemeramwo agafu, ngo nta ngorane niyo utokwirirwa uraja gusenga, ngo kurikirana amiga yose kuri life. Imana idufashe cane. Bene data, mbega ivyo muvyumva gute? Iterambere ngiryo. Haraje amateleviziyo mu myaka yarenganye, abantu wasanga muri komine yose ata abantu bashikana 10 bafise amateleviziyo. Ariko uko hagenda harahera ukwezi, amezi 2, umwaka, televiziyo zagumye zigwira, kugeza ubwo na bugingo n'ubu ziguma zigwira. Hakaza televiziyo zigezweho, ivyo bita ama ecran. Aho rero televiziyo zitubwira amakuru y'ivyavuzwe ku isi yose. Wuguruye televiziyo urashobora kubona ibiriko birabera mu bihugu vyo ku isi yose, ukabona amakuru y'ivyabaye. Mugabo nagomba nkubwire, aho hose wamugwaniza agwanya abantu b'Imana, aguma amemeramwo agafu, aguma yongezamwo agafu, aguma amemeramwo agafu. Televiziyo ikakubana, televiziyo ukarara ukanuye amaso kuri televiziyo, ukirirwa ufise amaso ameze nk'intore zapfuvye. Kubera iki? Waraye kuri televiziyo. Mu bisanzwe Imana yaremye umuntu, Bibiliya twereka neza ngo buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira kabiri, buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatatu, buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira kane. Nagomba mbaze, mbega iryo jambo ngo buragoroba risigura iki? Vyasigura ko ijoro ari ijoro ryo kuruhuka, abantu bakaruhuka, umutwe ukaruhuka, ubwonko bugatekereza neza, umubiri ukaruhuka. Mugabo uyu munsi wiriwe kubikorwa,
wiriwe kuri interinete, ugize ngo uraja kuryama uciye urara kuri televiziyo canke uraye kuri interinete burinze buca, mbega uwo mubiri uzohimbaza Imana ryari? Mbega uwo mutima wawe uzoja imbere y'Imana ryari? Mbega uwo muntu azoyaga n'Imana ryari? Bene data, Imana idufashe. Ubu rero telefone canke Bibiliya umuntu ayitora agiye gusenga agakunkumura agakura kw'ivumbi. Bibiliya ntikigezweho namba, umengo carahindutse igitabo kuri bamwe bamwe, umengo carahindutse igitabo gisanzwe. Barakunkumura bagakura kw'ivumbi ku munsi w'Imana, uwo rero n'ubucinanata kuyitora. Abandi bararavye iyo bashiburira bavuga ati ndasoma muri telefone yo muri Bibiliya yo muri telefone, ndasoma Bibiliya yo muri telefone, ndakoresha kantike yo muri telefone. Ati mbega bombo namfise ibitabo mpegekeye nca muri vire ndengana nca mu makaritsiye atandukanye, bovuga ngo iki? Wo kwibaza ngo kwitwaza Bibiliya canke indirimbo vyarahindutse icaha, mbere nuko ubonye ubifise uriko urarengana mu gisagara ca Bujumbura canke mu bindi bisagara kw'isi, umengo uwo muntu n'umuntu adakwije neza kubera ko afise ibitabo. Mbere ntibaratanguranwa no kuca bavuga ngo nagize bwakeye pasiteri, kuko bazi ko ata wundi yokubahuka kugenda hegekeye ibitabo atari umupasiteri. Ivyo rero biriko biragomba kuvuga ko abapasiteri nibura aribo bakwiye kugenda bahegekeye ibitabo vya Bibiliya n'indirimbo. Ariko si uko vyari bikwiye kumera, bene data. Twese twari ukwiye kugenda twitwaje Bibiliya n'indirimbo nk'uko vyari biri kera, kuko iyi Bibiliya yo muri telefone naho uzovuga ngo uri mu rusengero bugira urabe igisomo usomamwo, shetani aguma amemeramwo akandi gafu. Ntiwibaze ngo uzoba uriko urasoma Bibiliya, ahubwo uzoba uriko urasoma n'ibindi. Ivyo rero bizogusamaza bitume utaha ata kintu na kimwe wumvise. Imana idufashe cane. Televiziyo nuko izogusamaza burinde buca, bitume n'imirimo wari gombye gukora ntuzoyikora neza kuko utigeze uruhuka. Imana idufashe cane. Iterambere, ubwiza ku bagore n'abakobwa, ivyo vyose biriko biratuma abantu benshi bata inzira y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ivyiza badacogora, babishakishe kugenda bakora ivyiza bataruhuka, bama imbere y'Imana na ntaryo. Niwagomba kuba mwiza ukagomba ubwiza, banza wambara ubwiza bw'Imana yewe mwene data. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Bene data, bantu b'Imana, nshuti zanje, nshuti z'umusaraba, kuruhuka amasaha 28, gukora amasaha 28 ku 28, ico bita 24 sur 24, mu ruhande rumwe wumva ko ari ibintu vyiza cane kandi birumvikana, ariko tuvyitondere cane nk'abantu b'Imana. Turabe uko tubikore neza. Uwakoze ku murango aruhuke mw'ijoro, uwakoze mw'ijoro nawe aruhuke ku murango, kugira ngo uyu mubiri Imana yaduhaye ugumane ibikwiriye byose vya naturelle, uruhuke, kuko kuruhuka biri mu vyo Imana yipfuza. Iyo waruhutse ubwenge buraja ku gihe, ukiyumvira Imana yakuremye, mbere ugafata n'umwanya wo kuyisenga no kuyipfukamira, ukibaza iyo uri kuraja n'iyo uri kurava, kuko waronse umwanya wo kuruhuka.
ariko kuri bamwe bamwe si uko. Shetani aca arondera ukuntu ashiramwo akandi gafu, n'uwo yitwa ngo yaruhutse ku murango akaca yiriririrwa kuri ya interinete, bigatuma na wa murango burinda bwira ataruhutse, akaca atonda gusimbura wa wundi akora ku murango, nawe akaca agenda akirirwa arakora ijoro, iryo joro akarikora aguma ahunikira, kuko ku murango atigeze aronka umwanya wo gusinzira namba. Ibyo rero bizotuma umuntu aba nk'igikwankwara, ubwiza bw'Imana bumuveko, ntazoronka havuganira n'Imana, kuko Imana ivugana n'abantu iyo basinziriye, bari ku mariri yabo basinziriye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero gukora 24 sur 24 si bibi namba kuba bikoze neza bakavyitondera, ariko utavyitondeye ushobora gusanga vyakwibagije yakuremye. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane bene data. Televiziyo, abana n'abakuze, iterambere, Imana idufashe cyane. Bantu b'Imana bene data, dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Umuntu arimwo impwemu, umuntu asa n'Imana kuko arimwo impwemu y'Imana. Imana yamuremye asa n'Imana, kandi Imana yamushizemwo ishusho yayo, imuhumekeramwo n'impwemu zayo. Iyo rero umuntu atakironka umwanya wo gusenga, aba yibagiye iyamuremye. Wewe uri kurumviriza ubu butumwa, uheruka gusoma Bibiliya ryari? Mbega aha ntiwoba uri muri ba bandi bayitora ari uko bagiye kuw'Imana, bagiye mu ngoro y'Imana, canke abasenga ku munsi wa gatandatu kw'isabato? Ubu ntiwoba uyitora ari uko ugiye gusenga? Imana idufashe cane. Abantu benshi rero babona umengo kwitwara ku rusengero biramaramaje. Ivyo nivyo Shetani yubatse mu mitwe yacu kugira ngo tuyireke, kuko Shetani we arazi ubushobozi buyirimwo, arazi ivyiza vya Bibiliya. Imana idufashe cane. Kera ukiyisoma ugafata umwanya, ugafata iminota 5 canke 10, hari ingabire nyinshi wari ufise ubu watakaje kuko utakiyisoma. Hari amabanga menshi Imana yakubitsa, kuko Imana yarabona nawe kuyironderana umwete. Imana idufashe cyane bene data. AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ni ubwenge bw'ubukorano Abanyamerika bakoze. Ivyo babikoze ngo bibafashe gutunganya imirimo ya misi yose. Iyo AI ibafashe akazi n'ibindi bikorwa vya misi yose vyiza, kandi bikorwe vyihuse. Ibintu vyakozwe uko nko mu mwaka umwe bikaca bikorwa nko mu minota 5 gusa hifashishijwe AI. Murumva ko wamengo ni ikintu ciza cane, nta ngorane, vyari vyo kwihutisha iterambere, canke se kugira ngo abantu baruhuke bakore ibikorwa vyinshi mu mwanya muto. Ariko ikibabaje nuko Satani agenda arongeramwo ibirungo, agenda amemeramwo uturungo gake gake, yongeramwo akantu gake gake, bigatuma ya AI isubirira umuntu. Imana idufashe cyane. Ubu rero hariko harakogwa n'ibizira bitigeze kubaho, kuko
nk'ubu hariho robo zimaze gukorwa na AI, robo z'abantu b'abakobwa zigiye gusubirira abakobwa mu gikorwa c'abubatse. Imana idufashe cyane bene data. Ivyo byose izo robo zikorwa na AI zibikora umengo ni ibintu bariko barabifashisha mu buryo bw'uko umengo hariho abo bariko barafasha, ariko intumbero yo ni wa mugwanizi shetani agenda amemeramwo agafu buke buke, umuntu w'Imana azimire, abantu bayonge, abantu basigare ari ibikoresho gusa vya shetani. Imana idufashe cyane. Izo robo rero zigiye gusubirira abantu mu bikorwa bitandukanye, izo AI zigiye gusubirira abantu mu bikorwa bitandukanye, nizo zigiye gutuma n'abantu baheba gupfukama ngo basenge, bahebe gusenga, bahebe kuja mu ngoro y'Imana, bahebe korare. Nuko AI izobabwira ati ibyo byose tuzobibakorera, tuzobasengera, tuzobaririmbira mu gishingo c'amakorare, tuzoja gusenga mu gishingo canyu, mwebwe nimwiruhukire. AI, ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence. Imana idutabare, Imana idutabare. Ariko nagomba ndababwire bene data, n'ubu ndiko ndavuga aya majambo, hari bimwe mu bikoresho vya AI nakoresheje kugira ngo aya majwi abashikire. Mu ruhande rumwe nk'ibice 10% ibi bintu vyari vyiza, ariko ibice 90% usanga harimo agafu shetani agenda aramemeramwo kugira ngo ayovye ba bantu Imana yari yaremye ngo bazibereho neza. Imana yariko irabadutegurira ijuru, Imana yaramaze mbere kuri dutegurira, hasigaye gusa ko Yesu aza kutujana kugira ngo ahari natwe abariho tuba. Mwene data, wirinde nanje nirinde, kuko isigeze kure, isigeze habi, isigeze ahantu hateye ubwoba. Iterambere ririko riraza mu buhinga bwa interinete, nukuri nagomba ndakubwire nutiyubara uzosigara umeze nka kujya w'igiporoporo bashiramwo amakaye kikayazigama kikayabika, ariko coco gihejeje kubika ayo makaye usanga bagishiburiye nka hariya canyagiwe n'imvura, abantu bariko baragihonyanga. Niko iki gihe kimeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi umunyu w'isi, ngo ariko umunyu ushize uburyohe ngo uratabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Imana idufashe cyane. Abantu benshi baba abakozi b'Imana canke se abakristo, utazitwara neza azokwisanga yamaze gushika Gehinomu, azokwisanga mu muriro, azokwisangana n'ababandi aja arabwira ubutumwa, azokwisanga yamaze kubitangira imbere mu kuja muri rwagobo Gehinomu, azokwisanga mu muriro. Bizoba bibabaje. Imana idufashe cyane bantu b'Imana. Iri terambere turimwo turikoreshe neza twitonze. Ibi bintu bavuga ngo nibigezweho, tubigendemwe neza twitonze, kuko wewe urafise mpwemu yera, urafise mpwemu yera. Niyo mpamvu hari ibintu vyinshi udakwiye kujamwo, hari ahantu henshi udakwiye kwicara, hari ibintu vyinshi udakwiye kubamwo, kuko urafise mpwemu yera. Reka bisi babibemwo, mugabo wewe wiyubare kandi wirinde, kuko uri igikoresho c'Imana, urimwo mpwemu yera kandi usa n'Imana, kandi waremwe mu ishusho y'Imana. Nico gituma wari ukwiye kwirinda kandi ukiyubara, kugira ngo iy'isi ntiguhindukize, ahubwo wewe abari uyihindukiza. Imana idufashe cane. Ab'isi ntibaguhindukize, ahubwo wewe abari ubahindukiza bagaruke ku Mana. Imana idufashe cane.
mwene data uri kuranyumviriza, iyi ni Sabanegwa TV, urubuga rucako amajambo y'Imana, indirimbo, ubutumwa, ubuhanuzi, bishinga ntahe, eka n'izindi nyigisho ndoramana. Fyonda sabone, wandike komantere, ugire na jeme kuri no rubuga kugira ngo tuzohore tujana. Imana dufashe cyane. Mwari kumwe na Sabanegwa TV, tuzoba dusubira. Ibi navyo tuvuze ubisengere, Imana igufashe. Ni waba wari mu nzira imanuka gehinomu, uhindukire kuko imbabazi z'Imana ziracyahari. Wihane mwene data, ugarukira Imana. Naho woba wari warageze kure, naho woba wari ibyaha byaratukuye tukutuku, naho woba wari waramaze gushoriramwo ibirenge, Yesu yarakubambiwe kandi ari ku ntebe y'imbabazi. Ijambo ry'Imana avuga ngo raba byose ndabihindura bisha. Ashobora kuguhindura kandi arabishoboye, wewe pfa kumwemerera gusa kuhindukiye. Hanyuma urondera abakozi b'Imana